The ambassador of Burundi to Nigeria, Mrs. Marie-Jeanne Ntakirutimana, says Burundi is seeking Nigerian investors in the country's agriculture and mining sectors to boost its economy. Ntakirutimana made this known during a media parley with journalists in Abuja ahead of Burundi's 60th independence anniversary celebrated on July 1, 2022. Ntakirutimana, in her speech titled Burundi as the Heart of Africa, said that the Burundi of today is a free country where many dreams can be achieved regardless of gender, political ideologies, and religious beliefs. Ntakirutimana said that Burundi as the Heart of Africa is rich in diverse culture and heritage, and the Burundian president has invested much in the tourism sector to woo visitors to the country. Our president put his effort, and the base of our development now is in agriculture sector. That's why we would like to get many investors in agriculture sector. Wanted to develop the agriculture sector, and I told you that we have many kinds of goods, of producers, but we need industries. We do not have industry to transform them. Yeah, you saw that we have cassava. We need the industry to transform them, to keep them. Because if you get, we can get a lot quantity of cassava, but because we do not have how to keep them a long time, they get destroyed. That's why we need many investors in agriculture. We need also cement. The Dangote cement that which he told is imported to the Zambia. Yeah, you see how it's very cost. Cotton cement that which he told is imported to the Zambia. Yeah, you see how it's very cost. And if this industry is implanted at Burundi, it will be a lucky for us. The Burundian ambassador to Nigeria has called on Nigerians to unite in order to conquer the challenges of insecurity. Marie-Jeanne Ntakirutimana stated this at an event held in Abuja to mark the 60th independence anniversary of Burundi. Ntakirutimana also called on Nigerians to invest in Burundi as there are numerous business opportunities in the East African nation. Today we are celebrating a national day, which is anniversary of our independence. Before colonization, we had money, we had unity, we had our own culture, which was good. But during colonization, we get many problems. Our ancestors, our grandfather, fight against colonizer, and we got the independence on July 1st. 1962. After the independence, we get also some issues which were the result of colonization. I can say that we got the really independence since the Republic, since when the Burundian began to be
to be read in Republic. In the Republic, we get also some issues because we have some fights. Yeah, we got some fights. But now let's tell you that we are living now already independence. Now Burundi didn't depend any country. We live with the effort, with the leaders elected by the population, by the people. The message that I can give to Nigerian, I invite them to be united. Nigeria is rich, but I see that somewhere there are no security. To get security, need to be united. The unity was our the unity was for Burundian a great way to get security. The chairman of the East African Standby Force and Defense Minister of Burundi, Emmanuel Ntahomvikiye, told the Council of Ministers, Chiefs of Defense Forces and other dignitaries who converged at Sky Hotel in Kampala for the 27th Ordinary Session Policy Organs meeting of the East African Standby Force of alleged acts of aggression of the Rwandan army against Burundi. The government of Republic of Burundi strongly condemns Rwanda's despicable acts against Burundi. Burundi will not give into provocation, but will not tolerate such acts of aggression of this kind either, and we take our appropriate measures. Mumbabarire kubona ngarukanye amasanamu n'amasanamu yagiye habona yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko ugerageje kumviriza neza wajanye mu nama ikomeye n'abategetsi bagutwara bakavuga ibintu bidatomoye, nawe ukabona abandi ubwanwa bwafutse umunwa, na wewe urarondera isi ikumira ukayibura. Dufate ko nk'uyu ari umudiplomate bari kumwe n'aba bategetsi mpejeje kubumvisha, ugerageje kurabisa nama ingene yari yifashe, urashobora kubona uti ebaka uyu muntu yari yabuzi yakwigwa, yari yabuzi yanyikira mu mutima agira ati basha turambaye ibara kabisa. Hajya rero telefone iratunga, wamaramaye wari ivyatsi wabuzi yukwigwa, utangura kwifyondesha agatelefone, mana yanje bo ikintu ngovye kuberekana igiki. Ibi bintu ari umutegetsi wiwawe, umutegetsi agutwara, umutegetsi aguserukira, na wewe kabisa uri kuramwumviriza wokumva ikitagenda neza kabisa, wokumva ko hari ikintu kibuze. Rero abarundi kutabatuzi icongereza birashika, donc icongereza sico twize ahanini, icongereza niyindi systeme twe twize mu gifaransa biratahuritse. Mugabo igifaransa gifise isoko like cyane, ubu manama akomeye bakoresha icongereza. Ibi bintu rero narimaze kuvyerekana, narimaze kubivuga ko. Rero uno munsi nagomvye yuko umurundi wese azoba ariko aranyumviriza yumva inzigo, umujinya, mugabo wa mujinya mwiza, kugira ngo twebwe abarundi twikure ko akagaye. Icongereza turashobora kukimenya tukakivuga nk'abandi, eka mbere no kubasumvya tukabasumvya. Ariko ubwa mbere na mbere ivyo vyovana nuko
tumaramazwa n'ikibanza dufise nuko tubona agasuzuguro bidutera mu gihe turiko turavuga ijambo, mu gihe donc bikatunanira tukamaramara. Donc ivyo nivyo bikwiye kuba imoteri, motivation idufasha kugira ngo tuvire hasi icongereza. Bo hariho abategetsi ntashoboye kumenya, sinabazaniye amadisikuru yose, amwe nayibagiye murantunga, nabazaniye aya yonyene. Mugabo hariho umuntu ushobora kumva ariko aravuga kabisa ukumva nawe wahuri ubuzi unyikira. Ndiyumvira nti none gabasha, iyo umugambi nari nazanye mu 2013 ushigikirwa, ubu abarundi tuba tugeze ku rugero rwahe mu kuvuga ururimi rw'icongereza, mu gukoresha ururimi rw'icongereza. Mugabo utanka abifashe minenegwe. Narasubiye rindi rimwe ndagerageza, naho nyene babifata minenegwe. Abarundi muri rusange babifata minenegwe. Ubu akana karyo kanyuma. Ibi bintu by'icongereza ntawe nzosubira kubivuga, nzoba ndiko ndabiteranyako. Akana karyo kanyuma. Utarabona akamaro k'icongereza muri kino gihe tugezemwo, ako kazoba arakazi kiwe, ivyo sinzosubira kuvyinjiramwo. Umengo no bandiko ndagorana cane. Raba namwe aho umuntu ananirwa no gusoma n'ivyanditse, ukumva ariko arabisoma mu buryo buteye ubwoba. Vraiment ibi bintu nukuri icongereza tukivire hasi yemwe. Ndababwiye yuko akakamo mukumvise, abarundi barashobora kuvuga icongereza nk'abandi atawubacishije mwijisho, mbere bakanakivuga gusumvya abandi. Ivyo vyovana n'umwete dukoresheje. Kandi nabo bategetsi bashigikire ibikorwa nk'ibi. Umuntu ariko ari igicongereza wese bamutera intege. Reka tubera akaryo keza ku kwiga urwo rurimi twese atawuvuyemo. Ibi bintu vy'uko abantu bazokwama bitwengera turi mu manama bavuga bati no ejo cya n'umurundi, oya jewe aka kantu karambihira gose. Navuga nti no, ifo yuko ibi bintu tubivira hasi. Uraduciye ahantu ugasanga umurundi mwene wanyu bariko baramutwenga bamumaramaza, wewe nawe uramaramara. Ugiye ahantu wifuza ikintu, ugomba akazi, mugabo urabuze ingene ubivuga. Narabivuze reka ndabisubiremwo, ibi utararenga umupaka w'u Burundi ntavyo ushobora gutahura. Wiyumvira ko ndiko ndavuga ibintu by'igishinwa. Aha bamaze kurenga umupaka bamwe baratahura icomba mvuze. Bo kubera ko ibintu byo guma bitubako. Okay, nibaza yuko uwumvise yumvise. Aha nta gahato karimwo, tugomba dukore akaryo, tugomba tugahe abarundi bose bifuza kwiga urwo rurimi. Abarundi bose babona yuko iki ari gisuzuguriro. Bo masigure mu majambo make ico bita success chain canke synergistic chain. Ukuvuga ngo nibikorwa byose bikorwa n'abantu mu runani, kandi umwe wese akabironka mw'inyungu. Mvuze inyungu ntiyamara amahera gusa, mu nyumve. Inyungu ishobora kuba ubwenge, ishobora kuba ubumenyi. Chaîne de succès. Ngoma ndabereke ukuntu ikicongereza dushobora kuciga tukaronka ubumenyi, bikadufasha n'ibindi bikomeye. Chaîne alimentaire murayizi, donc umukate uribwa n'imbeba, canke n'impene, impene ikaribwa n'umuntu, umuntu akaribwa voilà nibiki. Ubwa mbere na mbere twaravuze yuko dufise umugambi ukomeye w'amagara meza ku barundi bose. Turafise umugambi turiko turakora watubana amahoro. Nta kazi kariho, twifuza ubumenyi mu congereza. Si mu congereza gusa, turakeneye n'ubundi bumenyi. Igute none ivyo bintu vyose twobikorera rimwe, kimwe ugasanga kiko kirafasha ikindi kugira ngo dushike kuri binini. Ubwa mbere hagomba hatangwe inyigisho z'icongereza. Izo nyigisho z'icongereza zizotuma abigisha bizi icongereza baronka akazi. Twarababwiye yuko abigisha bategerezwa kuronka ikibafasha
kuko nta mwigisha yokorera ubusa narabibabwiye, ariko araguha ubumenyi. Kwigisha biraruhisha. Akazi karabonetse, inyigisho ziratanzwe. Voilà, ubu abantu bafise inyigisho. Umutica yaronse ikimufasha. Ya chaîne ya YouTube tuzo twashiriyeho gufasha bantaho nikora za 30% de la population nayo iri ngaho. Bamwe bariko bariga icongereza baje kugirira pratique mu kumviriza kuri ya chaîne. Voilà. Bariko barumviriza ibyaciye kuri ya chaîne kugira ngo bumve ko babitahura. Voilà. Baciye bagira ama commentaire, baciye bagira ama like, baciye babisabikanya. Voilà. Ya chaîne nayo iciye ikura. YouTube irayibonye, iragigiriye promotion. Ntigiriye promotion. Amahera arabonetse. Ya madolari na harura arabonetse. Amaze kuboneka bamwe bantaho nikora. Voilà. Bararonse ikibafasha. Akanya kubaha abana abanyawe eko imeshimisha eko mukenagangamenyesha no mugari nawe ukabataneza abantu bonshaka muganga nawe ukabafasha ngaruka nakakiguza. Ati gushika n'ubu narabuze abamfasha kugira ngo ndabe yuko noja kwivuza. Uviane ndabibutse yuko ari umwe yahura n'impanuka akaraswa amasase menshi, hanyuma umunwa ukabigira ikibazo, eka n'ibindi bice by'umubiri bikononekara. Baciye bamubwira yuko mu Burundi atavyo bashoboye, ko yoja kwivuriza mu gihugu c'Ubuhindi. Aho naho bakaba bamusavye amahera angana n'ibihumbi 12 vy'amadolari, guteranya ko na evaluation y'amadolari amajana 7. Muca mwumva yuko yose hamwe ari ibihumbi 12 n'amajana 7. Kamewe nabi nakaka mashini kagawira kahiye. Aho kamashini rero avuga yuko kahiye kandi kahora kamugaburira ni kaya kamashine usanga gasya nk'ivyamwa canke gasya ibintu bikaza bimeze nk'ubuyi. Murazi yuko atagira amenyo. Ivyo nene nabibabwiye, narababwiye nti iyi chaîne tugomba dushireho azoba ari chaîne twifuza gukuza ku rugero rwo hejuru, gushika yaho ibi bibazo izi ngorane muriko murumva tuzisezerera tukavuga duti ibi bintu ntibigasubire mu Burundi. Narababwiye nti abantu bonye n'ibihumbi 5 ndeke ibihumbi 10 basi bagize komantere bakazigirira rimwe, iyo chaîne yovumbuka mu mezi 6 yoba irabwa n'amamiliyoni y'abantu. Erega uburyo n'ubumenyi Imana yarabuduhaye, gusa biratunanira tukaja kurondera umuhoro kandi tuwufise mu kwaha. Ibi ni ibintu bisanzwe naraberetse abantu usanga bakurikiranwa n'imiliyoni amajana 3. Ivyo biva kuki? Biva kuri ya promotion. Narabwiye ko nk'umuntu akurikiranwa n'imiliyoni amajana 3 ku mwaka baronka amahera asumba kure niyo budget ya leta y'u Burundi. None ikintu kigoye muri ibi mvuze mwumva ari giki? Akakarora niko nza kubaha kuri Mr Beast. Raba akurikiranwa n'abantu bangahe? Imiliyoni amajana 364. Raba ama message, raba amakomantere ibihumbi 85. Nababwiye nti komantere hagati y'ibihumbi 5 vyonyene na 10 iyo chaîne yo bizimaze kugera kure cyane. None abantu ibihumbi 10 ntabo tworonka? Birashoboka cyane, nivyo tugomba tugerageze. Bamwe bazova muri abo bariko biga icongereza, abandi nabo bave mu basanzwe bakunda ivyigwa vyacu. Abandi benshi cyane bazova mu mihingo itandukanye y'isi. Na komantere z'abachina turazikeneye. Umuntu kuvundira mu nzu yarabuze uko ashobora kuja kwivuza, udukoresho ntagire namba, akabura bamuserukako. Vraiment ibi bintu navuze ni no. Ibi bintu niboguma bashira ku ibintu nk'ibi.
dufashe tuvugire n'abavugira ntibabafashe wara na jewe no hava nkayinga mu mutwe. Ico gituma navuze nti isi yose itegerezwa kumenya iki kintu, itegerezwa gushikira. Tubicishije he muri za nyigisho, nyigisho zishikira abantu zikabashikira mu misokoro, mugabo twebwe tuzi ico tugomba. Twifuza ko byose rero tubikorera rimwe. Sinzi ko akantu mukumva. Bamwe biga cacongereza bacige, baronka ubumenyi, bagira amakomantere, ayo makomantere yabo atume warubuga rukura, warubuga rukuze ruzana amahera, hanyuma ayo mahera kemura ibibazo mwariko murumva. Hamwe abarundi bogira agashavu kukwiga ururimi, hanyuma bagatahura n'akamaro k'ishene, izo biri kwirabafasha kunguka ubumenyi mu rurimi, kandi izoba iriko igomba gukemura bya bibazo bihanamiye abenegihugu. Ndababwiye yuko twoshika ku bintu bikomeye cyane. Abarundi bo abantu bakomeye mu rwo rurimi, aho bashitse ku isi hose ntawo bahenda, kandi boronka ivyo barondera, ubuzi, voilà, n'ibindi bintu za business bozikora neza. Voilà, ngico rero ico bita success chain. Success chain ni mu gihe uriko urakora ikintu kigafatana n'ibindi byinshi kugira ngo mukore kinini gusumba. Icongereza ntuzoba uri kuracigira jewe, uzoba uri kuraciga ku neza yawe no ku neza y'igihugu. Tuzogera igihe tuvuga duti systeme y'igifaransa turayivuyemo twigiriye mu yicongereza. Muzorabe ni ibihugu bike cyane byakoronijwe n'abafaransa canke bavuga igifaransa vyatunze. Ako narakavuze sindagasubiramo. Aha none bagabo, jesi mberewe. Aha gafoto mukabona gute? Nuko mwama mumbaga. Biravana bayina n'umuntu ingene asanzwe atahura ibintu, abona ibintu, biravana n'ico yita kubego. Ariko iyi ni nyambaro isanzwe, mugabo uyambaye ntawo gucisha mu ijisho, ntabari bibi. Muti none usigayiza kuduhayira impuzu zizimvye, ivyo bintu ntitubitahura. Voilà, nivyo ibibazo nk'ivyo ntivyobura. Mu cigwa gikurikira ndababwira insiguro ya bino bintu, ndababwira uko vyaje, nongere ndababwire n'ihangiro bifise. Mumbabarire suko bishimako sinimpuzu zizimvye, ariko igikuru n'ubutumwa buri nyuma yavyo. Mu gice cya kabiri turababwira n'ingene tugiye gukora ivyo bindi bikorwa. Abasanzwe bashoboye ururimi rw'icongereza barukoresha, turababwira ico muzofasha. Abafise ishavu n'ishari mugabo vyiza byo kugomba kugwiga, turababwira ibizoba bikenewe kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa. Reka rero twibandanirize gwa rugendo rwacu, maze tugaruza umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe ku ishuri ry'abarundi bose. Reka nsozere mbaza, mbega mwebwe hari abo mwari bwabone b'abarundi bagize ikibazo kubera icongereza, canke mwebwe vyoba vyarabashikiye aho mu buri kintu canke service mwari mukeneye kubera kutamenya icongereza? Mudushingire intahe muri commentaire.